Reka rero subire ndabaha ikaze inshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri mureshwa yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko muri rw'ikirundi mushikirizwa ni mureshwa yanyu mukunda cyane imureshwa imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatohoza. Ndabakengurukiye mwese rero mudukurikira muri mu micungararo igeze igihugu cyacu cy'u Burundi. Abakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu bihugu bibanyi. Ndakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu makungu ya kure. Ndabaye ikaze mu makuru tugira tubashikirize kuri uyu mugoroba. Namakuru abagiriwe aravugwa mu mihingo itandukanye na cyane cyane amakuru aba ariko aravugwa mu bijanye na politiki, umutekano, inkino, iperereza, gateka kazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye kaze rero mu makuru tugira tubashikirize kuri uyu mugoroba. Na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu mugambwe CNL inyankamugayo wahora uramutswa Honorable Agathon umucanwa wongeye kwaka, aho rero uwarasanzwe aramutswe uyu mugambwe ariwe Honorable Agathon kuri ubu ngubu ariko aradodoberezwa ndetse binavuga ko ashobora kugandagurwa kubivanye n'amajambo yashikirije abanywanyi b'umugambwe, ndetse akanavuga ko ngaya matora yimirije muri uyu mwaka wa 2025 ngo boba ari ngo ikinamico abanyagihugu bariko barakinishwa umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Uyu rero aramutswa umugambwe wa CNL inyankamugayo nubwo yaje kunyagwa ndetse bikanavuga ko byagizwemo uruhara ntangere n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uyu rero yavuze ko atazokwitabira amatora kuko aya matora ngo yoba ari ngo agakinamico bariko barakina abanyagihugu Burundi. Honorable rero Agathon biravuga ko ari we munyepolitiki ngo yashoboye gushayura igihugu, ngo none CNDD-FDD ntako itakoze ngo bikunde ngo ntazoboneka muri aya matora kuko ngo barabonye ko 2020 iyo umugambwe wa CNL inyankamugayo utibwa amajwi ngo uyu munsi igihugu cy'u Burundi kiba kiramutswa Honorable Agathon. Ubu naho ngo mu kugira bamwemeze Ngeje Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo uramutswa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashimye guhera imyiyamamazo ya CNDD-FDD aho Rwasa Agathon avuka muri zone Gakere ku kibuga Kiremera mu ntara ya kera ya Ngozi, ubu iri mu ntara nshasha ya Butanyerera. Ibi ngo babikoze kugira ngo bereke Agathon ko bamuhejeje atakivyura umutwe mbere n'abanywanyi ngo yahorana bose bakamukurako amaboko. Burya rero Honorable Agathon we avuga ko ngo aya matora nta competition ngo afise, ngo none muravye iyi migambwe ishika 23 igiye mu matora umuntu yoshobora ngo guhangana n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nkuyoba ari inde. Iyi migambwe iriko ngo iriyamamaza nka yose iri mu kwaha umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Urunani Burundi bwa bose ngo narwo rutarimwo Honorable Agathon ngo harya ngo bararuheje gutsinda CNDD-FDD biciye mu nzira y'amatora ngo biracari kure cyane kuko ngo CENI, CEPI, CESI byose ngo nibo bigaba bureau de vote ngo nibo bari hejuru. None uwo muntu ngo yoca he umutaru ninde? Aha aba bose rero ngo baherekeje CNDD-FDD mu matora ejo bazokoma induru ngo bibwe. Ivyo rero vyatumye Honorable Agathon yandika ikete ariko aratabaza amakungu ndetse agasaba ko yorenganurwa nkuko abishikiriza nyene muri ayo majambo yashikirije, rikaba ari
urwandiko nyine yandikiye amakungu ariko arabasaba ko bogira ico bamufashije. Naho mu ntara ya Bubanza ho kuwa 13 Rusama 2025 mu ntara nyine ya Bubanza ingaruka zo gutabwa kw'imiryango zigenda zirushiriza kuba mbi cane. Ibintu bibiri bibabaje cane vyabaye mu ndwi zibiri ziheruka vyerekana ko hari agahinda n'ubuzima bugoye hamwe mu bakenyezi batawe n'abo bubakanye harimwo n'abana ndetse babandanya bababazwa n'ivyo byose. Mu gisagara ca Bubanza haribonekeza abakenyezi bata imiryango bakaja kurondera akazi akeshi ntibagaruke, ivyo bigaca bishira mu bukene budasanzwe abakenyezi. Ibintu bibiri biheruka kuba vyarerekanye iyo ngorane idasanzwe ariko itavugwa, abo cane ihitana bakaba ari abana. Ubwa mbere umukenyezi yataye uruyoya ku mubanyi aca aranyika ntawamenye irengero ryiwe. Umubanyi yihebuye yaratabaje umuryango wa serugo. Imbere yo kugenda yasigaranye umwana wiwe avuga ko se yari yabataye ngo ko atana kimwe asigaranye. Yambwiye ati wamye uri umuhanuzi mwiza urarondera se. Niko ashinga intahe ababanyi bamaze gufasha se w'uwo mwana yaratowe, yaremeye uwo mwana acatangura kumuha amata y'ifu kugira ngo abandanye abaho. Naho rero ibara ridasanzwe naryo riheruka kuba Isovu. Ibyabaye ubwa kabiri byo ni ibara ryaguye. Violeta nishuye umukenyezi wo ku mutumba Kabirizi yarishe umuhungu wiwe w'imyaka 3 inyuma yo gutabwa n'uwo bubakanye, akaba yaciye umutwe yaramunize aca amuta mu kinogo c'imetero 12. Ivyo bikaba byarabaye ku munsi wa 4, ariko ku munsi wa 5 niho yabwiwera wenyene igipolisi aho yataye ikiziga gitekeye mu bishambara. Ivyo vyabereye Isovu byatumye abantu bashavura cane bababaye, ndetse iyo polisi ngo abapolisi bataseruka bivuga ko abanyagihugu bari kwihanira. Kubw'umukuru w'agacimbiri ka Kabirizi Violette ngo yahora akora mu nzu y'Ubujumbura mu gisagara c'ubudandaji, nawe ngo umwana yari kwa sekuru. Inyuma yo kuvana yaciye ngagaruka ibubanza wenyene n'umwana wiwe. Yari ngo gushobora kumuha abandi bavyeyi aho kumwica, ni kumwe mu bakenyezi yavuze igihe yafatwa. Imibano idashemeye, indero iriko iragenda muri aka karere ko mu burengero bw'u Burundi. Uguharika ni kwishi, bituma abakenyezi bata ingo, abana nabo bakaja mu mutekano muke. Abakenyezi bamwe badashigikiwe mu bijanye n'ibikoresho no mu kibano, ukubaho bica biba intambara ya buri munsi. Indero y'abana bacu iriko iratujana, niko bivugwa n'umwe mu bakenyezi. Ubu abigeme ngo b'imyaka 10 biyemera ko ngo baba bafise abahungu bakundana, haribonekeza itituka ry'inyifato. Kuri iyo ngorane rero intwaro yaho ihamagarira ikibano gufashanya. Intwaro ikaba isaba abavyeyi gukurikirana indero y'abana babo, kurwanya uguharika ndetse no gutsimbataza imibano myiza mu ntumbero yo kwirinda ibara ko ryosubira kugwa. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe amakuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezwa ko mwijoro, n'amakuru mwashikirizwaga n'imonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende. Imonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu kazi na muntu, mu ndero, mu kibano ndetse n'andi makuru yose haba ariko aravugwa ngaha
mu makungu. Reka mbashimire rero, turaza gusubira.